Koperative Butracom ni imwe mu makoperative yakorera ngaho mu gisagara ca Bujumbura ifise n'imigambi itandukanye harimo no guha akazi urwaruka rwahejeje amashure ariko rutararonka akazi. Bimwe mu vyo basanzwe bakora hakaba harimo kunguruza abantu n'ibintu biciye ku mapikipiki. Mu rugendo rwo kugenzura amakoperative akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura, Sengoma Vespucci asanzwe ari mu bagenzura amakoperative muri zone ya Kinama biciye mu kigo Anacope yamenyesheje ko basanze iyo koperative iriko irakora neza ku rugero rushimishije, ko agiye gushikiriza kandi abamukurira ivyo yashikirijwe n'abarongoye koperative Butracom. Mu rugendo twagendeye muri zone ya Kinama twaje kugendera amakoperative, twagendeye na Butracom. Twasanze koperative Butracom ari koperative iriko iriyungunganya, ni koperative iri mu makoperative yifashe neza ariko kandi akeneye guterwa intege. Twabonye ibibazo ifise. Anacope naje nserukira muri zone Kinama isanzwe ifise ibikorwa nyamukuru leta yayihaye vyo guteza imbere no guha intumbero amashirahamwe y'amakoperative. Rero ibibazo nyamukuru bafise nibijanye no guserukirwa, barafise ibibazo bitandukanye. Murabona kino gisata co gutwara abantu n'ibintu ku mamoto ni gisata kiboneka ko kirimwo ibibazo bitandukanye. Rero ku bibazo vya Butracom tugiye kubishikiriza ababijejwe, bazobishira mu ngiro, inyishu turizeye ko izoboneka. Icegera c'userukira koperative Butracom Felicien Nkurunziza amenyesha ko intambamye ahanini bahura nazo ko ari uburyo buke bafise mu gihe abanywanyi bo ari benshi, agasaba nyabuna leta kubafata mu mugongo no kubashigikira kugira bakunde bizigirwe n'amabanki, gutyo baronke ingurane babone gukora neza. Tumaze kuba turiko turakora kuri terrain, twasanze abashoferi dufise, abakozi dufise ntibari ku rwego, ku rugero kuko tubishakako. Ugaca usanga bituma uyu mwuga wo kugendesha abantu n'ibintu ntusubira kuba profession, ahubwo ucuba akantu menga n'akantu abantu bifashisha kugira ngo babe baronka occupation. Cyaka mvuga ko ni umwuga wahebewe abantu batagira ico bakora, kandi wari umwuga ahubwo wogira iterambere mu gihugu. Ingaruka zica ziba niki? Bene ivyuma ntibasubira kuriha amadokima kubera iki nabo bakora nabi bari barashwana. Nta musaruro uza mu miryango y'investishije muri iyo domaine. Icya kabiri cyakurikira ko batarishe batarose umusaruro kwiye, ntibariha na dokima, taxe et impôt ntibaziriha. Mugere murabe amamoto menshi, reka tugende tuvuga moto cyane n'ivyuma bitari bike, usanga ngira ngo ivyo vyuma biheranye amafaranga aruta valeur bifise. Bigaca bigira ati none woja kuriha amafaranga aruta valeur icuma. Twakora ariko avuga ati tuzaturarikana abanya polisi badufashe, tuzotanga amande y'imari ingahe amabihe bihere bikaturagiye. Aho naho cyo gikurikirana iki gihugu cyo kiba kirimo kirahondera amabara acapomagurika, nta ntibaronka ikiyakora kubera iki resource zabaye bloqué, zitazoye gushika. Urwaruka rw'urwa rurayenzera nga muri zone yacu, nandi bazote zashikamo. Tuzokuvura zone, dukuvure commune, hama tubone kwetanda n'ahandi. Ahubwo niruze tuze turagwigisha, tugwigisha imyuga twadufise. Naho niki namwe naciye mu bushikiranganje muri direction générale d'enseignement des métiers, formation professionnelle, formation technique et professionnelle, barambira ngo ce nandikira ministre. Nibire ikigwanisho tuzokoresha mu kwirukana ubu bukene no mu kwakadra urugwaruka ni art de bien conduire. Tukakuzoforuma ubwo rwaruka kugira ngo turuhe akazi. No kuvuga abameyere muri bo abaza bariko rabishobora kuruta abandi bazokora bazokwiga bongera bakora kugira ngo bazabaronka kiba kirabesha. Nuvuga cyo gituma filiere ya mbere ari kubigisha umwuga, bagakora nk'iminsi ine mu ndwi, hano iminsi 3 nabo bakaja mu ishuri bakiga, kabarose kibabeshaho. Mécanique automobile, tabwiye ko dufise garage hariya
barambwira ati icyo turaba ko mufise ama espace aho mubigishiriza n'ivyo mubigishiriza ko atari amateori. Rero tumaze kuronka igipangu twavuze ati aha anini turashaka kuronka aho bigira ibintu vy'amateori. Amateori ashaka kuronka aho bigira, hanyuma kuko amateori zima mwanya muto abiga kunyonga bakaja kuri kiya kibuga ca Kinama bakabigishirizaho, hama bari muri mekanike naho tukabajana hariya mu Ngagara kuri garage. Igira gatatu ni confection de couvre-coussin. Navuga ubundi mugwi ukurikira pikipiki tugenderamo herino mu bajaje n'ibindi zirafise bijya kwicara ko bikozwe nk'amakuve. Tuzobigisha ingere babishona bobo nabo nyene muca mumva yuko bazokwiga bongera binjiza amafaranga. Nta mwanya wo guta nabo bafise. Ivyo bazoba bariko barakora bizoba bivyinjiza amafaranga. Hanyuma kuri iki gisata cyo gushira ku buhinga bwa none ahangaha ni gisata twakise BIT Butracope Information Technologies. Nivyo ni gisata kizoshyira gutyo mugabo haturacyafise intambamyi ko turacarondera ama ordinateur yo tuzobigishirizako kuko tumaze gitangura ko turondera abasanzwe babimenyereye kuko niyo baca bakora kuri izo mashini zingahe ziba ziko zikurikirana ivyuma biri mw'ibarabara, ariko tuba dukeneye abandi bakozi de qualité. Rero kubera ko tutazohereza ngaha nico gituma tuba tugomba yuko abagere bariko turiko turaforma ariko tuzokoresha mu kuja guforma abandi. Celestin Nibaruta arongoye koperative amenyesha ko mu gisata cyo kunguruza abantu basanzwe bafise bamwe mu bajejwe gukontorora ayo mapikipiki batamenya gutandukanya ikosa ryakozwe n'ugendesha izo pikipiki canke ikosa nyezina ry'iyo pikipiki. Koperative Butracope muri iki gisata cayo cyo kunguruza abantu ku mapikipiki hariho ikibazo tumaze kubona gituma abantu bakora uru rudandazwa bagura moto tumaze kubona gituma batera bahomba, ivyo bigatuma uru rudandazwa cyo rutera rusubira inyuma kuri abo babosi. Ati cyo naco ni ikihe? Ni cyuko ku nzego zibifitiye ububasha tumaze kubona ko hatabaho gutandukanya amakosa ariko arakogwa. Hariho ikosa rikogwa ugasanga ryakozwe n'umushoferi mugabo hagahanwa ipikipiki. Aho twotanga nk'akarorero ni ukuvuga nk'ubu ipikipiki ifashwe ipakiye babiri, mu byo tumenyereye tubona haca bahana ipikipiki akayicibwa amande, ariko mu by'ukuri ipikipiki ntakoze yakoze, ikosa riba ryakozwe umushoferi. Muri ico gihe turabona yuko hamwe hoca hanwa uwo mushoferi yabikoze vyogabanya iryo kosa. Ipikipiki irashobora gufatwa mw'ijoro amasaha yarenze dusanzwe tumenyereye saa 12 z'umugoroba. Muri ico gihe haca hagenda gupfungwa ipikipiki. Mwene kugura ipikipiki azoza kubimenya ari uko abonye wa mushoferi ahubwo atsinda ipikipiki ariko aranyonga. Muri ico gihe bisubiza inyuma abariko bakora uru rudandazwa rwo kugura amapikipiki kuko imoto yiwe ifashwe ikaca yugaranirwa ahantu ku ikosa ryakozwe n'umushoferi, bica bituma n'umutima gusubira kurinda utaboneka. Rero ico twosaba inzego zifitiye ububasha ko zoza ziratandukanya ikosa ryakozwe n'umushoferi n'ikosa ryakozwe n'ipikipiki. Ipikipiki igahanwa mu gihe idafise document, hanyuma umushoferi nawe agahanwa mu gihe yakoze amakosa kandi ayabona. Muri ico gihe turabona yuko bishoboye kugabanya amakosa yaba ayo guheka babiri cyangwa amakosa yo kunyonga ipikipiki mu byashoboye kugabanuka kuko bazoba bazi ubuzobikora ariwe azoca afungwa ku giti ciwe. Agasaba kandi ko umushoferi yohanwa mu gihe rengeje amasaha, nayo ipikipiki igahanwa canke igafungwa mu gihe idakwije ibisabwa arivyo vyangombwa.